Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice vy'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Ndaguhaye kaze nshuti nawe mugenzi uri kurumviriza kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya usanzwe utegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Ndakuramukije amahoro y'Umwami wacu Yesu Kristo abane nawe. Uri kumwe na Pastor Samuel Nsabimbona sanzwe ndakigushikiriza. Mu cigwa giheruka twaraganiriye ibitari bike ku vyerekeye amageragezwa Yesu yagize imbere yuko atangura kugendagenda yigisha akora n'ibitangaza. Twarabonye ko yari yuzuye mpwemu yera kandi yari uwera atagira icaha. Ivyo vyose bikaba ari vyo vyodufasha natwe kunesha amageragezwa. Ubu munsi tugomba dushishikare dusesangure muri kino gihimba ca kane c'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Turahera ku murongo wa 3 tugeze ku wa 44. Reka turabe ivyuko kugeragezwa n'ibikorwa vyakurikiye. Twumve duhereye ku murongo wa 3 haratubwira ngo Satani aramubwira ati, niwabura umwana w'Imana bwirira ibuye ricika umutsima. Satani yamugerageresheje ikintu cumvikana ko atari kibi. Umutsima ni mwiza kandi urakenewe, ndetse hari igihe Yesu yigeze kugaburira abantu benshi umutsima. Igihe kimwe abantu 5,000, ikindi gihe naco yagaburiye abantu 4,000. Niko na Eva yageragejwe akaraba igiti cyo mw'itongo. Ayo namageragezwa ajanye n'ivyifuzo vy'umubiri. Murazi yuko dukeneye kurya kugira ngo tubeho. Ubu munsi usanga ivy'umubiri ari vy'abantu bashira imbere ngo mbega turya iki, tunywa iki, twambara iki. Ugasanga abantu baragunga bakiba, bakadandaza ibiboreza vy'uburyo bwose kugira ngo baronke ivyo bafasha gufata neza imibiri yabo nk'uko bavyivugira. Hari n'abandi usanga bagurisha mu byo batunze kugira ngo baronke ivyo kwambara bikozwe mu by'agaciro nk'inzahabu, ifeza, diyama hamwe n'ibindi. Erega Imana ntigomba ko twitwararika ivy'umubiri kuruta uko twitwararika kuyihesha icubahiro. Mu by'ukuri Satani yatwaye imitima abantu benshi maze abakundisha ivyo akunda kugeza naho yahinduye ivyiyumviro vya bamwe bamwe. Hari aho yabwiye Imana ngo amagara akabwa yandi, mbere ivyo umuntu atunze vyose yobitanga ku magara yiwe. Aho ni mu gitabo ca Yobu igihimba ca 2 umurongo wa 4. Ivyo ntibisigura ko Yobu yacitse intege. Reka twibuke ibigwanishwa Umwami wacu Yesu Kristo yakoresheje ariyo nkota ya mpwemu mu kunesha Satani. Amageragezwa benayo niyo Yesu yanesheje akoresheje mpwemu yera n'ijambo ry'Imana. Aka rero n'akarorero keza wewe na jewe dukwiye gukurikiza. Ku murongo wa 4 tubona ingene Yesu yishuye. Havuga ngo Yesu aramwishura ati, vyanditswe ngo umuntu ntatungwa n'umutima gusa. Turabe ukuntu Satani atashizwe abandanije kurondera ibindi agerageresha Yesu. Igeragezwa rya kabiri turibona ku murongo wa 5 kugeza ku murongo w'8. Haravuga ngo aramudugana amwereka ubwami bwose bwo mw'isi mu kanya gato. Satani aramubwira ati, ndaguha ubu bubasha bwose n'ubwiza bwabwo kuko jewe nabuhawe kandi ndabuha uwo ngomba wese. Nuko niwe mfukamira ukansenga ubwo bwose buraba ubwawe. Yesu aramwishura ati, vyanditswe ngo usenge Uhoraho Imana yawe aba ariyo usaba yonyene. Iryo ryari igeragezwa rijanye n'ivyifuzo bivuye ku vy'amaso yacu abonye. Ca camwa Eva yabona yasanze giteye igomwe aravye n'amaso yiwe. Satani yeretse Yesu ubwami bwose bwo mw'isi. Ubwami bwose bwo mw'isi bw'ico gihe bwari bushingiye ku butegetsi bw'Abaroma. Yesu we ubwo yari yimirije kuganza aciye ku musaraba bwari ubw'ibihe bidashira kandi bw'ijuru n'isi. Satani we yavuga ati, umusaraba
tuwuhebe. Ariko Pawulo mu kwandikira ab'Ikorinto mu ikete ryiwe rya mbere igihimba ca mbere umurongo wa 18 yababwiye ati kuko ijambo ry'umusaraba kubahona ari ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa n'ubushobozi bw'Imana. Pawulo avuga ati ubutumwa bw'umusaraba n'ubupfu kubahona. Satani rero atubwira ati gushikira ubwami ubanje kubabazwa, kandi hariho uburyo bwo kubushikira utabanje kwigora, ubwo n'ubujuju. Ariko nshuti yanje, reka ndakubwira ikintu kimwe, kandi unkundire ntikikubabaze kuko ari ukuri. Nagomba kuvuga yuko ukugerageza gusasagaza ubwami hano mw'isi hatarimwo Yesu Kristo, iyo ni inzira ya Satani. Iyo uretse kwisunga umwami Yesu wisunga uwundi, uwo nawe nta wundi ni Satani. Reka turabe ingeragezwa rigira gatatu nk'uko turibona kuva ku murongo w'9 kugeza kwa 13. Haratubwira ngo amujana i Yerusalemu, amuhagarika mu gatwe k'urusengero, aramubwira ati niwabura umwana w'Imana ikororere hasi, kuko vyanditswe ngo azokuragiza abamarayika biwe ngo bakuzigame, kandi ngo bazokuramira mu maboko yabo, ngo kumbure ntutsitare kwibuye. Yesu aramwishura ati vyaravuzwe ngo ntukagerageze Uhoraho Imana yawe. Satani arangije ivyo amugerageresha vyose, amara igihe amuretse. Eva yabonye ko atoreka kurya ca camwa yari yabujijwe, ngo kuko gitanga ubwenge budasanzwe. Amageragezwa nk'aya ajanye n'ubwibone bw'ubu bugingo, nk'uko vyanditswe mu ikete rya mbere Yohana yanditse mu gihimba ca kabiri umurongo wa 16, ariko aratwara abantu benshi. Satani yagomba ko Yesu yerekana yuko ari umwana w'Imana. Uko kwari ukumugerageza. Yesu ntiyarakeneye kwiyerekana mu bitangaza bitagira mvura ngo niho bomwemera. Yari yazanywe no gukora ico Data wo mw'ijuru agomba. Ukugeragezwa kwa Yesu Kristo kwarerekanye yuko twaronse umukiza w'igitangaza atagira icaha, umwe nyene ashobora gukiza. Yarerekanye ko yahawe ububasha bwose. Ico ni gitangaza kuba dufise umukiza nk'uwo, ari ku nganje uwo munsi adutahura mu ngorane zacu zose, kandi afise ububasha bwo kuzidukuramwo. Yohana yaranditse avuga ati bana banje bato, ndabandikiye ivyo kugira ngo ntimukore icaha, kandi nihagira umuntu akora icaha, dufise umwitsa kuri Data wa twese, ni Yesu Kristo umugororotsi, kandi uwo niwe mpongano y'ivyaha vyacu, ariko si y'ivyacu twenyene, ariko n'iy'ivy'abari mw'isi bose. Ni mu ikete rya mbere Yohana yanditse igihimba ca kabiri umurongo wa 1 n'uwa 2. Uwo Yesu niwe dushobora kwizigira tukamutura imitwaro yacu yose. Uwo yavutse agakura nkatwe, aragomba kugutabara igihe cyose umutabaje mu ngorane izo arizo zose. Reka ubu naho turabe ingene Yesu yasubiye i Nazareti, ab'iwabo bakamushibura. Uwo Yesu amaze kugeragezwa na Satani, yaranesheje ayo mageragezwa, kandi arongererezwa n'inkomezi. Murongo wa 14 uvuga yuko yagiye i Galilaya ari mu nkomezi. Dusome uwo murongo utubwira ngo maze Yesu asubira i Galilaya ari n'ubushobozi bwa mpwemu. Inkuru yiwe ikwira mu gihugu cose kihakikije. Inyuma yo kugeragezwa n'umwasi Satani, Yesu yabandanije urugendo yuzuye inkomezi nyinshi za mpwemu yera. Hari ibintu bibiri ibigeragezo bisigura mu buzima. Ibigeragezo bituma ugwiza inkomezi, canke bikagusiga ufise intege nke. Ibigeragezo ni nk'ibigwanisho, biragukomeretsa canke bikagukiza. Kubijanye no kubabara canke kugeragezwa, sinzi nimba wewe byo gukomeza canke bikakurusha, ariko mu buzima turazi ko izuba rituma ishashara rishonga, maze iryo naryo rigatuma ibumba rikomera. Ibigeragezo bitari bike bifatira ku buzima umuntu asanzwe abamwo. Imana ntiyakomantaje umutima wa Farawo, ahubwo yafatiye ku kuntu Farawo ubwiwe yari umuntu akomantaza umutima. Imana yonyene niyo yatumye ibyabaye bibaho. Yesu yabonetse ari mu ishusho y'umuntu. Ivyanditswe vyera birabishingira intahe. Mu ikete ryandikiwe Abaheburayo hariho havuga ngo
nico catumye vyaramubereye gushushanwa na bene se kuri byose, ngo abe umuherezi mukuru wo mu vy'Imana w'imbabazi kandi agororoka, abe impongano y'ivyaha by'abantu. Ngo Yesu yavuye muri ayo mageragezwa yuzuye ububasha bwa mpwemu. Natwe tumenye yuko amageragezwa ashobora kutwongerereza inkomezi iyo tugwanye nabi naho akaduca intege. Birumvikana yuko tudafise mpwemu yera ataco twoshobora. Asangwa umwana w'Imana yarakeneye inkomezi ziva kuri uwo mpwemu, mbega tweho vyocura iki tutamufise? Imana idufashe nshuti yanje mugenzi, itwuzuze mpwemu yera. Twongere dusome ku murongo wa 15 turabe ivya Yesu amaze gushika muri ico gihugu c'i Galilaya. Hatubwira ngo yigishiriza mu masinagogi yabo, bose baramushima. Yesu amaze gushika i Galilaya yatanguye kwigisha mu masinagogi yaho, abantu baramushima. Yari yubashwe cane n'abantu baho, banavuga neza izina ryiwe. Uwo murongo ni mwiza cane. Baramushimye ariko nticabujije ko bamwiyamiriza. Erega abantu niko tumeze. Uko abantu bamukondoreye inyuma ari ku nyana y'indogoba baririmba ngo Hoziyana, niko mu nyuma bakondoreye inyuma yiwe babwira Pilato ngo mubambe mubambe. Urabona ko umuntu yibagira n'ingoga. Baramuhimbaje mu kanya gatoyi, bukeye baramubamba. Nshuti yanje mu Kristo uri kuranyumviriza, ntusamazwe n'umunezero canke umubabaro ngo bitume utirimuka mu kwizera kwawe. Aka kanya tugeze ahandi hantu heza, habaye ikintu ciza kivugwa mu ijambo ry'Imana. Ni inkuru yaciye yamamara cane kandi yabaye nk'urumuri rw'umuco. Ikaba ifise insiguro nziza kandi irananezereje cane. Niyo tubona muganga Luka yavuze muri iyi nkuru yo mu mirongo ya 16 kugeza kwa 21. Aravuga ati, aja i Nazareti iyo yakuriye. Ku munsi w'isabato yinjira mu isinagogi nk'uko yamenyereye. Ava hasi ngo asome. Bamuha igitabo c'uwavugishwa n'Imana Yesaya, arakizingurura. Abona ahantu handitswe ngo Muhemu w'Uhoraho ari kuri jewe, nico catumye andobanuza amavuta kugira ngo mbwire abora ubutumwa bwiza. Yantumye kuremesha abarindwa ko barekuwe, n'impumyi ko zihumuka, no kurekura abahahazwa ngo bidegemvye, no kumenyesha abantu umwaka wo kwemererwamo n'Uhoraho. Azinga igitabu, agisubiza umusanzi w'inzu, aricara. Abantu bose bari mu isinagogi bamuhanga amaso. Atangura kubabwira ati, ibyo vyanditswe birashitse uwo munsi nk'uko amatwi yanyu yiyumviye. Iyi nkuru rero yanditswe mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka gusa, nta handi yanditse mu bundi butumwa bwiza. Nico gituma tutoyirengana tutayizeko cane. Twabonye yuko Yesu amaze kugeragezwa yaciye aja mu gisagara c'iwabo. Mu bisanzwe mu gisagara ico ari cyo cose baranezerwa iyo babonye umuntu w'iwabo abaye rurangiranwa. Yesu rero ngo ashitse i Nazareti, isabato igeze yinjiye mu isinagogi nk'uko yari yaramenyereye. Reka rero tubanze twibaze ukuntu Yesu yubaha ingoro y'Imana n'ivyagezwe vyayo. Yesu ntiyigeze ashigikira bamwe bavuga ngo jewe ndasenga naho ntorinda kuja mu rusengero, nosengera mu ishamba canke haja ku kibuga bakinira canke ahandi ndiko ndigendagendera mw'ibarabara. Ibi birashoboka cane ko umuntu yosengera hariho hose, ariko ikibazo ni kimwe. Iyo ugiye ku kibuga uba ufise intumbero yo kuja guhimbaza Imana canke uba ugiye gukina. Mu gihe ca Yesu isinagogi hari ahantu hubahwa bidasanzwe, wibajije ivy'idini y'Abayuda. N'igihe bari bamaze kujanwa i Babuloni, babura isinagogi bagapfuma begeranira hamwe, abubaha Imana bagasenga kandi bakumva ijambo ryayo. Bamaze kuva mu buhungiro naho i Babuloni, baragarutse muri Isirayeli, bashishikara gukoranira mu masinagogi nk'uko vyamye. Ubwa mbere isinagogi hari ahantu bakoranira ngo basomerwe ivyagezwe vya Mose vyonyene. Mu nyuma batangura kuhasengera cane no kwigisha cane cane ijambo ry'Imana. Mu gihe ca Yesu rero amasinagogi yari yarakwijwe mu bisagara vyose.
uwo munsi Yesu bamuhaye igitabu asoma mu gitabu ca Yesaya igihimba ca 61 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Ariko Yesu mu gusoma uwo murongo wa kabiri w'igitabu c'uwavugishwa n'Imana Yesaya mu gihimba ca 61 ntiyawurangije wose. Uwo murongo wose uvuga ngo menyeshe abantu umwaka wo kwemererwamwo n'Uhoraho n'umunsi wo kwihora w'Imana yacu, ngo nirure abagandaye bose. Yesu rero yarasomye agarukira ku ijambo rivuga ibyo kwemererwamwo n'Uhoraho. Ivyanditswe kugeza aho nyene yagejeje gusoma byarashikijwe uwo munsi nyene, ariko ibikurikira bivuga umunsi wo kwihora w'Imana ivyo ntivyari bwashike. Nshuti yanje mugenzi uri kuranyumviriza, ico gihe cyo kwihora kw'Imana n'ubu ntikirashika, ariko kizoshika aho Yesu azozira ubwa nyuma ku isi ari n'inganji nyinshi. None umunsi wo kwihora bisigura iki? Ni ca gihe Imana yavuze ngo saba nzoguha amahanga azobiraga iryawe, n'impera z'isi zizobe itongo ryawe. Ni muri Zaburi ya 2 umurongo 8. Ni gute umwami Yesu azohabwa amahanga ngo abiraga iryiwe? Inyishu tuyisanga ku murongo ukurikira muri Zaburi duhejeje gusoma ya 2, ni ukuvuga umurongo w'9 uvuga ngo uzobavunagura nk'inkoni y'icuma, uzobamenagura nk'ikibumbano. Ubwo nibwo buryo umwami Yesu azoza gufata ubutware. Niwo munsi wo guhora kw'Imana. Uwo niwo munsi uteye ubwoba kandi uzoba mu gihe azoba agarutse ubwa kabiri. Yesu rero muri iyo sinagogi y'i Nazareti baramwumvirije, baratamarirwa, baramushima, ariko baramuhazanako. Uravye ku murongo wa 22 hatubwira ngo bose baramushima, batangazwa n'amajambo y'igikundiro avuye mu kanwa kiwe, bati mbega uwu siwe mwene Yosefu? Barumvise ko ari umuntu adasanzwe, mugabo bibuka aho bamuzi kwa Yosefu umubaji. Bati none wa muhungu wa harya kwa Yosefu yoba ari we Mesiya gute? Luka aragomba kutwereka ko uwo Yesu yakiriye umubiri nk'uwacu. Abarundi nibo bayamaze bati ikibano kirakengereza. Yesu nawe nyene abo bantu biwabo yarabazi, kandi yarazi ko badashobora kumuha icubahiro c'umuntu rurangiranwa. Dusome umurongo wa 23 tubandanye ku wa 27, naho hatubwira ngo arababwira ati ntimuzobura kunjira ku umugani muti muvuzi ni wivure, ibyo twumvise byose wakoreye i Kaperinaumu ubikore nino mu ntara y'iwanyu. Kandi avuga ati ndababwira ukuri, nta muntu avugishwa n'Imana yemerwa mu ntara y'iwabo. Ni by'ukuri, ariko hariho abapfakazi benshi mu Bisirayeli mu gihe ca Eliya, hamwe ijuru ryakingwa, imvura igatara imyaka 3 n'amezi 6, ikigoyi cishi kigatera mu gihugu cose. Yamara Eliya ntiyatumwa kuri n'umwe muri bo, ariko atumwa i Zarefati mu gihugu c'i Sidoni ku mugore w'umupfakazi. Kandi hariho abanyamibembe benshi mu Bisirayeli mu gihe c'uwavugishwa n'Imana Elisa, ntihakizwa n'umwe muri bo atari Namani Umusiriya. Yesu yabahaye uburorero buboneka mu buryo butangaje, aho avuga ku bantu b'abanyamahanga bavugwa muri Bibiliya. Bari abantu Imana yakoreye ibitangaza. Yagomba kwereka abo banyanazareti ko bashobora guhomba imigisha kubera ko banse kumwemera, akavuga ko bashobora kumera nk'abapfakazi benshi bari mu Bisirayeli mu gihe ca Eliya, n'abanyamibembe bariho mu gihe ca Elisa, ariko ntibabone ukugenderwa n'Imana, yamara ikagendera abanyamahanga. Amaze kubabwira ivyo, ntibanegerejwe n'ukumva ukuri. Raba uko baci babigenza ku murongo wa 28 kugeza ku wa 30, haratubwira ngo abari mu isinagogi bose bumvise ivyo banigwa n'ishavu, bava hasi baramukwega, bamukura mu gisagara cabo, bamujana ku manga y'umusozi wubatswe kw'igisagara cabo ngo bamutembagarizeyo, ariko aca hagati muri bo arigira. Abo bantu b'i Nazareti
baranse kumwemera, bari bafise imitima ikomantaye. Barahatswe kumutembagariza mu manga ngo apfume apfa, kugira ngo abave mu vyara cabaye igitangaza. Yesu abibonye gutyo, yaciye yigira mu kindi gisagara citwa Kaperinaumu, aba ariho abandaniriza ibikorwa vy'Imana. Nk'uko tubibona ku murongo wa 31 havuga ngo, aramanuka aja i Kaperinaumu, igisagara c'i Galilaya, ariko arabigisha kw'isabato. Kuva kuri uwo murongo kugeza ku murongo wa nyuma wo muri iki gihimba ca 4, tuhabona inkuru z'ivyabaye kuri Yesu ku munsi umwe gusa. Yesu yagiye gukorera i Kaperinaumu kuko iwabo i Nazareti batamwemeye. Matayo na Mariko bo baravuga mu vyo banditse ko Kaperinaumu yabaye nk'umugwa mukuru w'ibikorwa vya Yesu. Kaperinaumu bagize amahirwe cane kubona icicaro ca Yesu cari cimukiye iwabo. Umuco wari ubarasiye, kandi bari bashizwe hejuru, ari navyo bizobazanira urubanza, kuko batavyitayeho nk'uko tubibona mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igihimba c'icumi umurongo wa 15. Hagira hati, nawe Kaperinaumu, mbega uzoshirwa hejuru ushike kw'ijuru? Oya, uzocishwa bugufi ushike kuzimu. Tugarutse muri cya gihimba ca 4 umurongo wa 32, naho haratubwira ngo, batangazwa n'inyigisho ziwe, kuko ijambo ryiwe ryari n'ububasha. Mu kwigisha ku isabato, Yesu ntiyavuga nk'umufarisayo canke umunyabwenge w'ivyanditswe, yavuga nk'uwuzuye ububasha. Turabe igitangaza yakoreye Kaperinaumu kuri uwo munsi. Dusomye kuva kuri wa murongo wa 33 kugeza kwa 37 hatubwira ngo, kandi mu isinagogi hari umuntu yinjiwemwo n'impwemu ya dayimoni ihumanye, asemerera n'ijwi rirenga ati, yo, utugomba kwikiga Yesu Munyanazareti, uje kuduhonya? Ndakuzi uwo uriwe, uruwera w'Imana. Yesu aramuzibiza ati, hora, muvemwo. Dayimoni amutuye hasi hagati yabo, amuvamwo atagize ico amugira. Bose baratangara, barabazanya bati, iryo ni jambo ki? Kubw'ububasha inkuru yiwe ikwira hose mu ntara ihakikije. Rumva yuko muri ico gihe abadayimoni bari benshi cane, kandi benshi mu bantu basenga ibigirwamana. Eka n'ubu munsi uravye ivyaha bikorwa hirya no hino, uca ubona ko ibikorwa vya Satani birenze urugero. Ivy'Imana ntibibanezereza namba, Imana ariko igomba ko bose bihana bakava mu vyaha vyabo. Yesu amaze kwirukana iyo dayimoni, abantu baratangaye, nawe ntiyagarukiye aho gusa. Reka turabe ingene yakijije n'abandi bagwayi. Umurongo wa 38 n'uwa 39 hatubwira ngo, ava hasi arasohoka, ava mu isinagogi yinjira mu nzu kwa Simoni. Kandi inabukwe wa Simoni yari afashwe n'inyonko ikomeye, baramumwingingira. Amuhagarara iruhande akankamira inyonko iramuvako, avyuka uwo mwanya arabazimana. Inyuma yo kwigisha mu isinagogi, Yesu yagiye kwa Simoni Petero, hanyuma asanga inabukwe wa Simoni aragwaye, aca aramukiza. Ubwo bugwayi bwari bukomeye, kuko turabona ko bwaranzwe no kugira umururumvo. Yesu yavuze rimwe gusa, inyonko irahera, umugwayi arakira. Uko ni ku mwami wacu Yesu Kristo yakankamiye icaha. Byari bitangaje cane kubona inabukwe wa Simoni Petero yaciye akira ako kanya, mbere aca aravyuka arabazimana. Hari inkuru numvise y'umuntu akoresha ibikorane akavuga ko ari ivyo gukiza abagwayi. Nta gihe kinini kihaciye, bambwiye ko bazanye umuntu aremaye, bamujana kuri podiyumu, hajya umuvugabutumwa ahagarara aho uwo mukozi w'Imana yarari. Hanyuma baza kuhamukura akiremaye. Inyuma yaho bazana uwaragwaye kansere mu mubiri. Muri uwo mwanya nyene uwo yasenga yavuze ko akize. None ni kubera iki uwaremaye we atakize? Ushobora kumbaza uti wewe ntiwizera ko Imana ikiza abagwayi mu masengesho? Ariko ndabizi ko gukiza kose guturuka ku Mana. Ni navyo Luka atubwira, ariko ibihe byose abaganga ubwabo ntavyo baba bazi. Hari umuganga yavuze ngo, jewe ntanga imiti, ariko Imana niyo ikiza. Jewe ndavura umugwayi uko nshoboye, ariko gukiza nukuhoraho. Mbega ubutumwa bwiza, nukuri Imana yonyene niyo ikiza.
mbere Yesu ahejeje gukiza inabukwe wa Simoni, abantu benshi bahavuye bazana n'abandi bagwaye benshi arabakiza. Yesu arakiza, ni umuganga ntangere. Iyo nkuru turayisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igihimba ca 4 umurongo wa 40 kugeza kwa 44, haravuga ngo, kandi ku kirengazuba abari bafise abagwaye bose bagwaye indwara zitandukanye barabamuzanira, abarambika ku biganza, umwe umwe arabakiza. Kandi n'abadayimoni bava muri benshi basemerera bati, uri umwana w'Imana. Arabazibiza, ntiyabakundira ko bavuga, kuko bari bazi yuko ari Kristo. Kandi ijoro rikeye arasohoka aja mu gahinga, ishengero riramurondera, bashika ahari bagerageza kumugumya ngo ntave muri bo. Maze arababwira ati, nkwiye kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana no mu bindi bisagara, kuko arico natumwe. Nuko avugira ijambo ry'Imana mu masinagogi y'i Galilaya. Nshuti yanje, Yesu yari yatanguye kwigishiriza mu sinagogi, hanyuma arahava aja mu gahinga, ishengero ryose rimukondorera inyuma. Abagwaye bose baje kuri we, abarambika ku biganza arabakiza. Umwami Yesu yikoreye indwara n'iyindi mitwaro y'abantu kubera urukundo dukunda. Mugenzi unteze yompi, ico usabwa nawe ni ukumwizera no kugira umutima nk'uwo yari afise. Usabwa kandi kugira urukundo no kubabara abandi nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Ibi bikaba bishoboka Yesu niyaganza ubugingo bwawe. Reka turangize dusenga. Mwami Yesu, turagukengurukiye yuko wakoze ibitangaza byo gukiza abantu bawe, kandi n'uwo munsi ubwo bushobozi uracabufise. Ndakweretse umuntu yakurikiye kino cigwa akaba yumva yifuza ko womutabara. Nawe numutabare, ubanze umuharire ivyaha, hanyuma umukize n'icago kiri kuri we, kugira ngo nawe agushingire intahe. Ndabisavye mu izina ryawe ryera, amen. Cigwa cacu cyo kuri uno munsi kigarukiye ngaha, naho ubutaha. Mwami wacu Yesu Kristo aguhezagire. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya, canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http uturongo tubiri duhengetse ttb://twr.org. Ushobora kumviriza ikiganiro cyo muri iyi ndwi, canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki, kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ibyanditswe, kugira ngo wumve ibiri muri ico gice cy'ibyanditswe byera ugomba. Ufite ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri iyi telefone yo mu biro. Inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi. Canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Dusanga kandi kuri WhatsApp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.